Urucanco VPI vaccin antipoliomyelitique inactive mu rurimi rw'igifaransa nirwo rugiye guhabwa abana bafise imyaka y'amavuko iri hagati y'imyaka 3 n'igice gushika ku myaka 4 n'amezi 9 batari barose amahirwe yo kururoswa kuko rwari rwarabuze mu mwaka w'ibihumbi 2016 igihe bavuka. Urwo rucanco VPI rusanzwe rukingira ingwara y'ubukangwe rukaba rugiye gutangwa kuva kwigenekerezo rya 17 gushika kujya 19 ntwarante ubu mwaka mu gihugu cyose. Ubushikiranganji bukaba butegekanya kuzocandaga abana ibihumbi 675 n'amajana 969. Umuyobozi ajejwe umugambi wo gucandagisha ibibondo nije mbere Olivier aratumirira abavyeyi bose ko bo kwitabira urwo rucanco. Turasaba dushimitse yuko abavyeyi boshigikira iri sekeza kuko nisekeza rije kugira ngo ubwa mbere na mbere hoho umwana aronke ivyo afitiye uburenganzira kuko amagara y'umwana n'uburenganzira bwiwe. Twebwe rero abavyeyi rutegerezwa gukingira abana bacu kuko nibo kazoza k'igihugu. Tugasaba rero abavyeyi yuko bo kwitabira runo rucanco kuko ari ingirakamaro, ari urucanco rufasha gukinga ingwara y'ubukangwe. Nk'uko tubizi ingwara ishobora kubangamira amagara y'abana bacu kuko birababaje kubona nk'umwana yavutse neza agakura neza agatambuka neza ariko kazobona bukwi na bukwi uwo mwana atanguye kugenda aranyogomba nk'inzoka kandi yari umwana afite amagara meza. Nugira ngo rero abavyeyi bumve ko ari ingirakamaro no rucanco ari kugira ngo tubakingire twongere dukingire amagara y'abana, dukingire abana bacu aribo kazoza k'igihugu cacu. Urwo rucanco tuzorutanga kuva ku igenekerezo rya 17 gushika ku igenekerezo rya 19 ku kwezi kwa gatatu mwaka wa 2021 kandi n'urucanco atari rushasha. N'urucanco dusanzwe tumenyereye, abavyeyi basanzwe bamenyereye ko umwana akwije amezi 3 n'inusu aruronswa mu kirangamisi ca misi yose kumwe n'izindi ncanco abana basanzwe baronswa. Rukaba rero urucanco rukinga ingwara y'ubukangwe. Urwo rucanco nkuko twabishikirije ruzotangirwa mu mavuriro yose abavyeyi basanzwe bamenyereye, amavuriro asanzwe acandaga buri musi. Ayo mavuriro yose rero uretse ko azobandanya atanga incanco za misi yose, ayo mavuriro yose azoheza kandi atanga urwo rucanco rugenewe abo bana batari bagize amahirwe yo kururonswa mu gihe bari bageze kururonswa. Hariho kandi n'ibindi bibanza dusanga mu burere bw'ubuvuzi bagiye baratumenyesha n'amashure aba yatowe n'abaserukira igisata c'amagara y'abantu bafatikanije n'abajejwe intwaro mu burere bw'ubuvuzi mu makomine mbere gushika mu mazone no ku mitumba. Ivyo bibanza byose rero bica bimenyeshwa mu karere k'ubuvuzi kose kugira ngo abavyeyi bamenye neza aho bazotwara abana kugira ngo bakingirwe iyo ngwara y'ubukangwe. Uburyo bwo kugira ngo tumenye abo bana harimwo kajya gakaye gakurikirana amagara y'umuvyeyi n'umwana kuko n'agakaye gasanzwe gakoreshwa gushika ku myaka 5, ariko ntibibuza yuko umwana afise n'izindi mpapuro zimuranga zerekana amatariki y'amavuka yiwe. Hariho nka ziya papuro zitangirwa mu ikomine iyo umwana bamwanditse mu gitabo. Ziya mpapuro zose zirerekana amatariki y'amavuka y'abana mbere n'izindi mpapuro zose zishobora kwerekana aho umwana yavukiye. Ndetse noneho abavyeyi bacu barazi neza amatariki y'amavuka y'abana babo. Nta mwana n'umwe rero azosubizwa inyuma ngo nuko adafise kajya gakaye kuko hari uburyo bwinshi bwo kumenya umwana amatariki yavukiyeko.